ndakubwira nti nubwo yajeje kunyereka amakenga ufise amakuru yaturuka muri equipe yatwara Madrid avuga ngo aracafitiwe Icizere n'imiburiburu urukino rwo gusura kandi kumupima n'inkino zo muri Super Coupe Espagne asigaje match zigera kuri 2 mbere yuko akina urukino rwo muri Super Coupe Espagne nazivuze match rero bukina muri weekend na equipe yitwa Sevilla yatsinze Barcelona bibuka Sevilla yatsinze Barcelona ariko sinibaza ko icangombwa haje imbere kuri Real Madrid baragenda gukina na Sevilla bagiye kurondera igitsindo ca Kylian Mbappe gusumba ibindi bintu urumva aja kuruhuka nagaruka avuye mu karuhuko arahera kuri equipe yitwa Real Betis ariko kandi amakuru hanamenyesha ko yagaruye umugabo witwa Eduardo Camavinga n'uwitwa Antonio Rudiger bamaze kubagaruka muri stade equipe yitwa Real Madrid uyu mugabo rero se ko mbona abakunzi Real Madrid bamutega iminsi ariko mu buyobozi bwa Real Madrid bakaba bamufitiye Icizere iki Icizere aronza komeza kugirirwa je numva no kubazaho kivu ko bigaragara ko umunsi kuri tapis vert biriko biranga nyuma yo kumara inkino 2 ndatsinzwe twabwiye ko irukana kuri City ariko tuza kumenya ko atirukanwa nyuma yo kuvuye kuri City yatsinze Alaves mu buryo bugoye noneho na equipe yo muri Copa del Rey Talavera na yitsinze mu buryo bugoye 3-2 kumva Real Madrid isigaye itsinda Talavera 3-2 atana difference y'ibitsinda birimo hama tukabwirwa ko akomeza kugirirwa Icizere gushika nako kuri Super Coupe Espagne iki Icizere kiravahe kiraganahe kirashikana Real Madrid kuki erega uno munsi jewe gituma mu buzima bw'umuntu uko umuntu abayeho hari ikintu ubona uno munsi uburyo kiriko kiragenda kigagutuma kwiyumvira ejo naho ejo utarashikayo kuko turazi ngo champion uko zigera imbere uko imizi igendera imbere champion niko zikomera yaba La Liga yaba UEFA Champions League yaba Copa del Rey yaba Super Coupe d'Espagne uko ugenda uregera imbere niko uburyohe butera buza iki Icizere abarongozi ba Real Madrid bariko baragirira Alonso ku ruhande rw'iwanje umengo nabonye umugabo commentaire umugabo witwa Icizere avuga ati Icizere caraheze je na Icizere mu mugabo witwa Alonso caraheze mugabo ibiharura afise muri Real Madrid pour le moment womengo biramwemerera kwitwa kwico Icizere akigirirwa burya kuva hana amasezerano equipe yitwa Real Madrid iyi saison 2025-2026 itangura afise inkino 30 amaze gukina amaze gutsinda inkino 21 toute competition confond amaze gutsindwa 5 anganya 4 sivyo muri Coupe du Roi nugo rukino rumwe baraye bakinye yarutsinze La Liga bamaze gukina inkino 17 atsinda 12 anganya 3 atsindwa 2 UEFA Champions League afise inkino 6 afise mu intsinzi 4 ntaragabura amaze gutsindwa na kabiri amaze gutsindwa kabiri aho yatsinzwe na equipe zo mu Bwongereza Liverpool na Manchester City Coupe du Monde des clubs ya FIFA yakinye inkino 6 yatsinze zinatsindwa rimwe agabura rimwe ibi bero vya Alonso ugeragaje kuvyumva kuno bihagaze abarongozi ba Real Madrid womengo bafise fact iri kwiratuma Alonso bamwizera mugabo ugeragaje kuraba rero ibibera mu kibuga n'ugwego rw'abakinyi iki Icizere Real Madrid twatanguye dufise siyo dufise no munsi Real Madrid twatanguye dufise rero equipe mengo iratangwe kurema Icizere mu bantu ko ivyo Alonso yabasezeranije vyo kunda mugabo na bamwe beza twatanguye dufise no munsi dusigaranye Mbappe gusa umukunzi wa Real Madrid no munsi acishimiye Arda Güler peut-être ko umukunzi wa Arda Güler individuellement ariko nawe yasubiye inyuma cyane umukunzi wa Real Madrid wa Vinicius Junior atabona ko Vinicius Junior yasubiye inyuma sindamwumva irereke Icizere mugabo yitwa Alonso ariko aragirirwa n'abarongozi ba Real Madrid gukomeza ibi bintu nasanze umengo harimo amachance cyane canke ubundi buhinga bakoresha sinzi kumva ngo urategwa urukino kanaka Liverpool ntiyateze slot inkino 2 West Ham na Sunderland ariko West Ham arayitsinda Sunderland baragabo ariko bisa nkaho byamaze gutora irangi gahoro gahoro kwa slot bisa nkaho byamaze gutora irangi sivyo mugabo no kwa Alonso unamuze urukino rumutege ejo narutsindira mutege iki
arutsinze ugaca ukomeza ukamwizera hama higeje bagasura akamubirindura uno muzi rero bino biharuro Alonso afise Madrid ishobora kwivyishingira ko ikavuga ngo Icizere kiracahari ariko nta nibihari mugabo ivyo biharuro ugiye kuraba nivyo mu ntango ziwe za saison gusumba ivyo afise uno munsi kuko Madrid igeze ahantu ekipi yari yose ije gukina nayivuga ngo tutishwe n'ubwo batutiyumvira ico Madrid imaze reka dutere baro binabaye ngombwa tukwereka umukino tugomba gukinira kurabe kuwemera nibwo buzima Alonso abayemwo Madrid ntiyakabereye kuba yogera muri phase retour ikiri kumwe n'uno mugabo ariko nandi hantu jewe nshimangirira nkavuga ngo nohagarara ku cemezo c'abarongozi gatoyi ni kimwe twavuga kuri Barcelona isoko ry'igura n'igurisha ry'abamenyereza nta mumenyereza hari kandi kwitwa Real Madrid uri muri zuguru kumva ngo wirukanye Alonso wazanye Ten Hag bamwirukanye wazanye Slot bamwirukanye wazanye Amorim uri mu biki witwa ekipe nkuru ugomba kuba mukuru nyene ukasime biriko biraba mugabo aho bigeze Arbero warahari Raul Gonzalez arahari nk'abana ba ekipe nimba ubu natinya kuja ku isoko ry'igura n'igurisha ko atamumenyereza muzimusangayo hereza abana bafise abo basore bafise Castilla ekipe Real Madrid ariko ubwo bobo nibo ifise abakinyi beza bobo nibo bavuga bati nese ubundi ho tuyihereza umumenyereza muri Castilla we tumwizeye ku bice bingana gute erega Real Madrid ubu sububi bw'abakinyi no gufunga umutwe ko mumenyereza Madrid kwiye umuntu niyo yabafise niveau nto mu bijanye na coaching mugabo ari flexible yugurutse abwira Vini ati tugiye gukina tutagutwaye witwa Vini tugutwaye witwa umukinyi wa Real Madrid tugiye gukinira iteka rya Real Madrid izina canka agateka ka ekipe ya Real Madrid gusumba kumva ngo urumva ngo imikenyero yiwanje utayigendeko Alonso kiriko kiramwica nuko gufunga umutwe kuko no munsi abantu tutaravye umupira no munsi nta muntu ataza akamaro ka Vini nta muntu atazi Rodrigo Goz nta muntu atazi Ibrahimi nta muntu atazi umuntu yitwa Jude Bellingham mugabo no munsi Ibrahim Diaz yaraherengeteye uno munsi Vinicius Junior hageze ahantu uraba umupira ukavuga ati nimba Real Madrid yikundikana kundana no mukinyi rekuraje kuronderera ubuzima handi kubera iki umubano wa Alonso Madrid ikeneye umubano gusumba abamenyereza bafise capacité yo kwitwa umumenyereza mwiza ariko atagira umubano mwiza uno munsi ico Madrid yipfuza muri squad yabo bifuza umuntu afise umubano mwiza gusa ugiriwe amahigo karonko office coach umumenyereza afise tactique nziza n'umubano mwiza amemta ni sawa muga kuronka umumenyereza afise tactique nziza atagira umubano no kuronka office umubano afise tactique zibaye prefere umubano mwiza kubera nico kintu ko kirabura muri equipe ya Real Madrid no munsi urahindukiza amaso ukabona ngo abakinyi ba Real Madrid Icizere Vinicius Junior ku rukino bakinya na equipe yitwa Deportivo Alaves batsinda bitsindo 2-1 iyo hatabirya assiste yahaye Rodrigo Goz hari umuntu yari kuromarka ko Vini yagiye mu kibuga uno munsi uravye ibintu abakinyi baba bariko baradukinira no munsi kwa Real Madrid urabona ngo ntibishimiye ubwabo Alonso mugabo Madrid iracamuryama ryamyeko ico Cizere ragirirwa n'abarongozi nibakomeza bakigira ariko ejo canke ejo bundi bazokwibuka gutora ingegene imisore yaragurutse kera ataco bagikiza tugiye gutangura phase retour hahandi utsinzwe cyo tangura kuyerimina ku gikombe kuko Fazare umengo wotsindwa ukagumana ico Cizere cyo ati nubwo nsinzwe no munsi nize ejo bizokunda ma phase retour urakubiswa uratakaje ntavyo kuvuga ngo nize ngo urumva ngo tuzosaba dukinere tour oya phase retour uratsinzwe amahigo y'ugikombe atanguye kugabanuka phase retour uranganije umukeba yatsinze utanguye kuyerimina gahoro gahoro Real Madrid akagomba gutangura phase retour swate Alonso yarahinduye imyumvire Chibure Madrid yarahinduye umumenyereza wanashaka Jesse ndabibona mu vyaki ingorane sindabibona mu vyakina ingorane iri mu buryo abanye n'abakinyi ni cakindi rero mpeje kuba ari uburyo Xabi Alonso akina Jesse ndabona nk'ikibazo si kibazo wanashaka rero umumenyereza mwiza mu vyakina tactique ni mwiza mu buryo ubwo mugabo Madrid no munsi bivanye n'abakinyi fise nikeneye ubwiza tactique butagira mu mubano mwiza ahubwo ikeneye umubano mwiza urimo tactique nto yigusumba nuko imeze rero kuri equipe yitwa Real Madrid twanageze tuvuze kuri Kylian Mbappé yarakwije ibitsina 58
uyu musore arabura igitsindo kimwe ngo ashikire rekord y'umugabo witwa Cristiano Ronaldo muri 2013 y'ibitsindo 59. Goal machine Kylian Mbappé uyu mu bijanye n'ibitsindo nitwe nabigaruka ku mwanya munini twerekereze ahandi kigaragara ngo ibijanye n'ibitsindo buhigo bwobwo Kylian Mbappé uno munsi mu mwaka umwe w'inkino umwaka wa 2025 kuvutangura afise ibitsindo 58. Cristiano Ronaldo muri 2013 yatsinze ibitsindo 59. Hano vyo gutuma kwiyumvira ngo umupira w'amaguru usa n'uwasubije urwego hasi. Cristiano Ronaldo yabitsinze ama equipe agifiza ama equipe afise abakinyi beza gusumba abahari no munsi. Kylian Mbappé ariko je nemeza yuko Kylian Mbappé ari yo mashini. Utigute nemeza ko Mbappé ari wa mashini. Ronaldo yakinye n'ama equipe agoye ari muri Real nziza. Mbappé ariko akina n'ama equipe twakwitwa ko afise urwego rubayabaye ari muri Real mbi. Individuellement Mbappé ni ishenyo. Uno munsi Real Madrid iricara hano ikavuga ati tudafise Mbappé ntitubone ikibanza tugezemo. Rero ku ruhande rw'ubanje ku batino record ku rukino rwa Sevilla sinzi bizobamwe mugani mbukina na Bubeti ukoreshe betting ukoreshe Bubeti igitsindo ca Mbappé kizogomba kiri ku make yurakigura kuko ntashobora Sevilla yatsinze Barcelona yabaye nabi yononekaye si Sevilla nzima ahubwo Madrid ni kina na Sevilla simvuze ko Sevilla totsinda Madrid mugabo Kylian Mbappé kuburi goli igitsindo mu igori rya Sevilla niyo nkuru gusumba ibindi ahubwo ikintu cyo kwa Madrid no munsi jewe novuga ngo gihari nk'inkuru tworangirizako no gwego rw'abana ba Castilla nongeye kwicara ahantu ndirimbura vyantumye kugira ama recherche y'abakinyi beza bamartse histoire muri Real Madrid bavuye muri Castilla sanga Real Madrid Perez arashobora kuba yarishimiye amafaranga cyane yibagira ishuri ry'umupira w'amaguru kuko inzu ubona general vy'ugwego rw'umwana yitwa David Jimenez nimero 2 cyane avuga nimba Alonso yiyumvira Karance yaba nimero 2 Trent Alexander-Arnold no mugwitwa Daniel Carvajal mu mvune wa muja guhengeka Federico Valverde yego nivyo wo muhengeka mugabo no mwana mugumiza muri equipe nkuru kuko uko iminsi igenda iregera imbere niko agenda aragira novuga ngo maturité touche afise iteye ubwoba nimero 2 mwiza ari forward offensivement afashe equipe gukina afise iyo touche nyene ukumva ngo ni nimero 2 de formation vyantumye kugira ama recherche ndaraba ngo kwa Real Madrid ho baharigeze kuba abakinyi beza equipe yagendeyeko bavuye muri Castilla vyotuma Madrid yo kwinyoro itokwinyoro bano bana bo muri Castilla no munsi ego kuko uravye abana baciye muri Castilla no munsi bafise ico bamariye Real Madrid. Umugabo yitwa Raúl González nimero 9 wabo ni umwana wa Castilla jana kwijana yatsindiye equipe yitwa Real Madrid bitsindo birenga amajana 3. Raúl González no munsi bavuza abarejande ba Real Madrid. González aza muri batanu beza. Umugabo yitwa Iker Casillas ni umunyegori waramasi wanako wa la Castilla niwe munyegori jewe Landry n'imyemerere yiwanje nemeza ko ari nimero 1 kwisi je mu bamaze kubonesha amaso yakiniye Real Madrid sezo zirenga 15 ari umunyegori mukuru kapiteni wa equipe nationale afise izo Champions League muri Real Madrid afise ibikombe vy'isi muri equipe nationale n'umwana wa la Castilla yareze umugabo yitwa Nacho Fernandez abantu tutitaye kumva ngo Nacho Fernandez ntiyigeze abatitirere twibuka ico Nacho Fernandez ari mu mupira w'amaguru haba muri equipe nationale ndetse no muri Real Madrid umudefenseur mwiza ari polyvalent muri poste zose zishoboka wabuze Ramos atacho wamuburanya wabuze Varane atacho wamuburanya wabuze Carvajal wabuze Marcelo wabuze Casemiro atanakimo wigeze umuburana bafise Daniel Carvajal n'umwana wa Castilla none munsi nimba twebwe mwino generation dufata b'imyaka igera ku 30 dufata baravye guhera kuri uno mugaba ari muri afise abana mumenyereza w'abana ni Arbeloa dufata abantu baravye Real Madrid guhera kuri Arbeloa karorero bavuza Arbeloa na Carvajal harimo ikigereranyo oya ntangereranyo nto nyihari mugabo no munsi ukiyumvira ngo
Luka Vasquez wese yadoza avuye muri B. Ni gute Real Madrid iri kurisanga muri no carence y'abakinyi itari kurifashisha abana barakasti. Kuranda gwanje Real Madrid utegura umumenyereza azosurira Alonso unibuka n'ijuru ry'umupira w'amaguru nico ryagufashije muri kahise. Bitumye ugera hano hantu witwa Real Madrid. Ndemeza ko harimo ingufu za Carvajal, ndemeza ko harimo ingufu za Nacho, ndemeza ko harimo ingufu za Casillas, ndemeza ko harimo nizo ngufu z'umugabo bitwara Raul. Ubwo rero Real Madrid bakomeze ba heka abana muri Castilla nk'uko kuntu tubona Barcelona iposhinga abana bo muri La Masia gusumba abandi. Nta kibuza na kimwe tutobona Madrid banziza. Na ikijanye n'umugabo bitwa Kylian Mbappé jewe sinkivuga. Kylian Mbappé imyaka 9 amaze mu mupira w'amaguru ku mwaka yaduguje gwega kanyereka ngo ndumukinyi w'igitangaza isi igomba kwigirako. Akoze cyane Landry yazanye kano gafoto karimo abakinyi nka Nacho Fernandez, karimo abakinyi nka Vasquez, karimo umugabo witwa hariya ku ruhande go hirya umugabo ni Azier Ilalamendi. Ukabona ngo hari abana baciye muri Castilla bagiye barangazwa bakajanwa mu yindi migwi, hama iyo migwi kabibakira ko projet. Ekipe kwisi to kwifuza gutunga Hakimi ne ekipe itakina umupira w'amaguru kandi kamutunga nk'umukinyi w'icitegerezo muri le 11 de départ. Numwana wa Castilla. Ekipe to kwifuza gutunga Theo Hernandez ntibaho. Ekipe to kwifuza gutunga Martin Odegaard. Madrid yaramuye abana beza. Gusa icitwa amafaranga cyo kumva ko umustar wese mwifuje mu muronka. Sharatumye novuga ngo Castilla yimwa agaciro bituma abana bara Castilla bagenda batatana. No munsi narabe nabo bakinyi basotse mu myaka iheze ya hafi bitwa bato. Branco Antonio, kapiteni wa Deportivo Alaves, abonye umupira atera aratebwa cyane. Nuko rero ko equipe yitwa Real Madrid Sambiri zenze ku minota agera kuri 21 muri tizo zacu ni 97 n'ibiki bigera kuri 3. Ino ni nama ya sport.